woba wikeka ko wahumanijwe canke warozwe? Hari umuganga karuhariwe yabigize umwuga. Woba wikeka ko ufise inyatsi, kubura uruvyaro, kwisanga mu kibazo co kubengwa, kugira ikibazo c'akazi canke mu kazi? Karibu cane arabafasha. Arafasha n'abibwe ivyabo. Avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi. Emwe Dr. Swale ni umuhinga adasanzwe. Akabigenero ku bari kure, nimwinde gutwitika ryanyu ngo musanga ahari kuri telefone gusa. Dr. Swale arabikemura. Ukeneye ubufasha akorera mu gisagara ca Bujumbura, zone Buterere, hafi ya Maison Verte, ibarabara rya 27 muri DB. Mwakure kuri akamenyetso ko guteranya 257 62 899 775 canke akamenyetso ko guteranya 257 62 981 462. Dr. Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona. Akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Kote Islamu, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Ntiriwe ndarandira, ngomba kugira ngo manze mvuge incamake y'ikiganiro canje cy'uyu munsi, kubera yuko ari ikiganiro gikomeye cyane rwose, ikiganiro kirimo inyigisho zishobora kugira ico zimaze ku buzima bwawe no ku buzima bw'urubyaro rwawe. Ndaza guca ku bintu bibiri, ariko nubwo nza guca ku bintu bibiri, ikintu nza kwisunga ko gikuru cyane. Umutwe w'ikiganiro cy'uno munsi tuza kuraba ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe ijini ry'uburozi. Uno munsi Dr. Swale nje kugira ngo ndabwire yuko hariho amajini y'uburozi n'amajini meza. Hariho amajini y'amashetani n'amajini meza. Nje kiganiro cy'uno munsi ngomba kugira ngo nshobore kubashikiriza. Hama hakaba hariho n'inzozi zimwe mukunda kurota. Hariho indoto murota ziva ku Mana, n'indoto murota roteshejwe n'amashetani, n'indoto murota zibiki ziroteshejwe n'iki bivana n'ivyumviro vyanyu muba mwirigwanye canke muba mumaranye igihe kirekire cyane. Rero nzotora umwanya mvuge indoto zikomoka ku mashetani n'indoto zikomoka ku barozi, nk'uko nigize guca ku mayange ndabivuga igihe giheze. Tugiye turabe ku bimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe uburozi bwo kugira bwo gutumwa ijini ry'ishetani mu buzima bwiwe, n'ibimenyetso bishika ku 13 biriranga. Iyo niyo ncamake ikiganiro cyacu. Hama mwiriwe canke mwaramutse canke igitondo ciza canke ijoro ryiza, bivanye naho muherereye. Abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari mu buseruko bw'isi, mu manuko bw'isi, mu burengero bw'isi canke mu buraruko. Kuri bajya bose bipfuza ko twoshobora kubafasha, mushaka kuturondera kuri YouTube, mwandike Dr. Swale Online TV. Kuri TikTok mwandike Dr. Swale Online TV. Hama kuri Facebook mwandike Dr. Swale Ntakiruti Imana. Inimero yacu ya telefone ni ya WhatsApp ni guteranya 257 62 899 775 canke guteranya 257 62 981 Imbere ya byose mbanje gushimira Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yadushoboje gushika kuri uyu mwanya n'isaha. Si nguvu zacu canke ubushobozi bwacu canke ububasha bwacu yanamba, ahubwo
ububasha bw'Imana, kuko bamwe muri twebwe baragwaye, bararembye, abandi bari mu bibazo bitandukanye. Wiyumvemo yuko kuba ukiri muzima, uhumeka, ugendagenda, utagwaye, uri muzima, si kuvuzi wawe, ni ubushake bw'Imana. Kuko bamwe muri twebwe baragwaye, bararembye, hama abandi bari mu bibazo bitandukanye, abandi bariko baratabaruka, abandi bariko barabura abavyeyi babo, abandi bari mu kubura abana babo, abandi bari kubura abafasha babo, abandi bari kubura ababanyi babo, ariko je nawe turi bazima. No gushimira ngeni icubahiro umuvyeyi wacu, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nyakubahwa nyakuramba ku ngoma, ngeni icubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse nabo basangiye kuyobora Uburundi n'abarundi, kuko umuvyeyi yitwararika ineza y'abene igihugu, urukundo muri rusangi, amahoro muri rusangi, umutekano muri rusangi, ubutungane muri rusangi, iterambere muri rusangi, amahoro kuri bose, urukundo kuri bose, ubutungane kuri bose, eka urukundo kuri bose. Aragahora ku ngoma mutama wacu, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora Uburundi n'abarundi. Nama nabivuze imisi yose yuko Uburundi dufise ingabire nini cyane gose, kubera yuko Imana yashoboye kuduhereza indongozi nziza cyane gose, yitwararika ineza y'abene gihugu muri rusange. Kuri uno mwanya nino saha nta yindi TV muzoronka icako ibiganiro vyiza, ibiganiro vyigisha, ibiganiro ngirakamaro ku buzima bwanyu, uretse TV ya Dr. Soare Online TV. Ndabasaba mu byubahiro byanyu mwiga kumadukurikira mu rukundo ntangere, mudufashe gukora subscribe, gukora partage na jeme, kugira ngo ibiganiro byacu bishobore gushika kure. Kuri umwanya nino saha ndaje kugira ngo dushobore kuganira iki kiganiro gikaze cyane gose, ikiganiro cigisha, ikiganiro kirimo ibimenyetso simusiga, ikiganiro kirimo ibimenyetso shaka ku 10 niyo aba ubifise. Uri kuranyumviriza uri muri Amerika, uri kuranyumviriza uri muri Belgique, uri kuranyumviriza uri muri Oman, uri kuranyumviriza uri muri Qatar, uri kuranyumviriza uri Dubai, uri kuranyumviriza uri Somalia, uri kuranyumviriza uri muri Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda n'ahandi. Nukuri uri mu Bufaransa, uri hehe, muri Nigeria n'ahandi. Gerageza utura agatebe hasi, wicare ukurikire, kubera bacumugara mu Kirundi yuko kwikingira ni byiza gusumba kwivuza, kandi wanka kugarura impene ikiri hafi, yamara kurenga ibirambi ukabira nkayo. Nkavuga ati murakagira amagara meza, kuko maze kugira amagara meza niho muzororanirwa mu banyu no mu byanyu, mu matungo yanyu, mu nka zanyu, mu ngendeshwa zanyu, eka uruvyaro rwanyu. Kuko nitwavuga ati urakagira inka kandi ufite amagara mabi, iyo nka naho uzoyitungira nta n'umunezero uzoronka, kugira ngo iyo nka ikunezereze mu buzima bwawe utegeze utameze neza. Hama tuge turabe ibimenyetso simusiga. Ibimenyetso simusiga, mbega ibimenyetso urabifise cyangwa ntabyo ufise? Mbe ibimenyetso 10 ngiye ndondagure, ukabuze ko ufise ibimenyetso shaka kuri 3, ugerageze ndondere hakiri kare, amazi atarenga inkombe. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza umuntu yarozwe ijini, yarozwe uburozi bw'ijini, yatawemo ijini y'uburozi, yatewemo ijini y'idayimoni, yatewemo ijini y'imikoshi, yatewemo ijini y'inyatsi, yatawemo ijini y'uburozi.
nimba bino bimenyetso uzi neza ko ubifise, mwana wa mama kuranyumviza uri hose mu cyubahiro cyawe ugerageze uturondere, kuko uburozi ntaho butagera. Uburozi ntibuhungwa, apana. Aho ujya hose umuntu apfa kubaza amazina yawe arakuroga. Dr. Sole twe turavura, ariko kuroga turabizi 100%. Kuroga turabizi 100%, ariko akazi kacu si kuroga, ni kuvura. Muncha wake kurumano sa rero ndagiye ku muriri w'ikiganiro kugira ngo mushobore kucyumviriza, kugira ngo gishoye ko gico kibamariye mu buzima bwanyu bwa misose. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza umuntu yarozwe ijini ry'uburozi, yarozwe ijini y'ishetani, yarozwe ijini y'idemoni, y'inyansi, y'imikoshi, ni kugira nte ikimenyetso cya mbere tugisanga mu maso yawe. Gerageza ukontorole neza amaso yawe. Ubwema kino kimenyetso ngire mvuge kiyafise, ugerageze turi mu cya telefone aho uri hose ntiwitinye, uturunde kugira ngo dushobore kugufasha. Ni kugirane amaso yawe guhindagurika, ugasanga umenga amaso yawe aratukura cyane ngo. Ikimenyetso cya mbere tugisanga mu maso yawe. Ugerageze neza ukontorole neza amaso yawe, urabe kino kimenyetso ngire mvuge mbe uragifise. Hama kino kimenyetso imbere ko urabe kugifise nta maso w'ubugwayi. Ndimba tamaso w'ubugwaye ugerageze ukurikirane kino kimenyetso ngire mvuge. Ikimenyetso cya mbere, amaso yawe gusanga amaso yawe yatukuye, agatukura, ugasanga ngo ryahindutse amaso yawe aratukura. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe warozwe ishetani, warozwe ijini ry'ishetani ugendana naryo, kuko bigaragara yuko hari ukungene hari kindi kintu cinyiye mu mubiri wawe. Kujya mukunda gusanga umuntu ufite amashetani cyangwa umuntu uko turavura, ugasanga tuko turamuvura mu minota 5 ya mbere katuza gusanga wa muntu yamaze kuhava, ahubwo rya demoni rimyinjiyemwo ricere hindura amaso. Nambuzi ko amaso yawe atukura, amaso yawe atukura cyane gose, hagera igihe ugasanga amaso aratukura cyane gose. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko wakorewe uburozi bwo kurogwa ijini ry'ishetani ku buzima bwawe. Ikimenyetso kigira kabiri ni kugirane ni kumva umenga mu bihimba byawe mu maguru, ni kuvuga guhera ku mano kutuga gushika mu gikenyerero cyo mu mugongo cyo ku maguru, ukumva umenga hariho ikintu kiduga cyongera kimanuka, ukumva umenga hari ikintu kiduga cyongera kimanuka. Ibi ni ibimenyetso bibi cyane gose, simusiga cyane gose, bigaragaza yuko ubuzima bwawe butameze neza, bigaragaza yuko ubuzima bwawe buri mu kangaratete. Ni kuvuga yuko kumva ikintu kiduga cyongera kimanuka, kiduga mu maguru kigana kandi kikamanuka. Kino kimenyetso uragifise, ndimbo gifise rondera Dr. Sole kugira ngo ashobore gufasha. Ndabarahiye yuko Tayende TV muzoronka mu Burundi itanga ibiganiro nk'iyo je niko natanga ibiganiro byigisha ku buzima bwanyu bwa misi yose. Icyo kimenyetso nabo gifise wewe kuranyumviza, wewe umuvyeyi wanje canke mama wanje canke umunyecubahiro wanje canke mutwe wanje mukuru wanje, ukamuzi ko kino kimenyetso ugifise, ugerageze ndondere, kubera ndimba hari ikintu cya mbere giseseka ntibayore n'ubuzima bw'umuntu, amagara y'umuntu. Reka gufina n'ubuzima bwawe, reka gufina n'amagara yawe. Hariho benshi bipfuza kuba bakiriko ragendagenda kuri nosi y'abazima, ariko baramaze gutabaruka. Nawe rero ntufate ubuzima bwawe ufate nk'uko ushaka, ahubwo gerageza wikontrole, urabe ko atakibazo wowe ufise ngo gifise, ubundi kugira ngo dushobore kugutunganiriza. Ikimenyetso kigira gatatu ni kugira nte, ni kubona mu maboko yawe. Urabona amaboko iyi ntuze y'imitsi y'amaboko, ukiraba ukunya ukabona umenga amaraso ariko arakuvamwo, ukabona umenga amaraso ariko aragirane arakuvamwo, cyangwa ukabona umenga hari amaraso akagendagenda hehe mu mitsi yawe. Ni kuvuga iki? Kubona cyane cyane ikimenyetso cy'amaraso cyane cyane ku mubiri wawe, cyangwa waraba ukunya ukabona umenga ibintu by'iki by'amaraso imbere ziwawe. Ico ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko wewe waturozwe ijini ry'iki gicetani, kuko amajini kenshi na kenshi yaramwe mu muriro, kenshi na kenshi kunda gusanga ari ruje.
Icyo ni ikimenyetso kigira kabiri. Ikimenyetso kigira gatatu ni ikimenyetso kigira kane ni kwiyumvamo iyo uriko uragendagenda. Ushobora kuba ugiye mu kazi kawe ka misi yose, ku mirimo yawe ya misi yose, mu gikorwa cyawe cya misi yose, bukwi na bukwi ukiyumvamo umenga uko ugenda utambuka intambuko imwe ukumva umenga hari umuntu ariko aragukurikirana, ariko wahindukira kumuraba wa muntu ntushobore kumubona. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko wewe warozwe ijini ry'ishetani, ijini ry'idayimoni, ijini rigutera imikoshi n'inyansi n'imyaku mu buzima bwawe. Iryo jini rero rishobora kuba riri mu muryango wawe, bigatuma hatabaho kumvikana mu muryango wawe, bigatuma hadashobora kubaho kumvikana hagati y'umukenyezi n'umushingantahe wiwe, hagati y'umwana n'umuvyeyi wiwe, hagati y'umukoresha na bosi wiwe, hagati y'ababanyi n'ababanyi nyene. Ikimenyetso kigira gatanu ni kurota ubona umenga ni kurota ubona ku bantu b'abagabo. Gukunda kurota kenshi ubona abantu b'abakobwa b'abarabukazi. Gukunda kurota abantu b'abakobwa b'abarabukazi, ku bakobwa mukarota mubona abagabo b'abarabukazi kenshi na cyane mu nzozi zanyu za kenshi na kenshi. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko wewe warozwe ijini, idayimoni y'ishetani. Ikimenyetso kigira gatandatu ni kumva ahantu ho wicaye bukwi na bukwi ukumva umenga uri muri saro, uri muri biro, uri mu isoko, ahantu uri kugendagenda ukumva umenga hariho umuntu ariko arakuganiriza. Biramaze kugushikako kumenga umuntu akakuganiriza, akuyagisha, mbere rimwe na rimwe kumva umuntu aguhamagaye mu izina ryawe, ariko agenda kumuraba wa muntu ntushobore kumubona. Ikimenyetso kigira icy'umunani ni kumva ufise hagize igihe cyo kuja kugema mwijoro, cyo kuja kuruhuka, ukumva umenga umubiri wawe urahinze agashitsi, ukumva umenga uragize ubwoba, ukumva umenga ufise ubwoba bwinshi. Kubera iki? Kubera yuko ugiye kuryama ugura n'indoto zitiranye ubwoba. Ukunda gushaka nko kurota ubona hari umuntu ariko arakwirukako agomba kukwica, ukarota ubona indoto z'inzoka, ukarota ubona ukuvugana n'abasoko zawe kwitaba Imana, ukarota ubona imbwa zikwirukako, indoto zitiranye ubwoba zikoza kwirukako, ibintu nk'ibyo honya. Ni naco gituma hageze amasaha yo kuryama uyumva umenga ufite ubwoba bwinshi, kubera yuko hageze kuryama bisa nko kumenga winjiye mu isi y'umwijima, mu isi y'abarozi. Ikimenyetso kigira icy'icenda ni kuvyuka wumva umenga umubiri wawe urarushasha n'igozi, wumva umenga wakubiswe, wumva umenga ukuboko ntikwijagaza, igikiza ntikinyagaza, umugongo nuko nyene, umutwe urameneka gose. Hari n'abandi bavyuka ku maguru buzuye ivyondo, umenga uyumvira vrema nk'umuntu w'umushingantahe n'umukenyezi ugiye kuryama, uri n'umwubahwa, muraryamye mu gatondo, waryamye wose usa neza, mu gatondo ukavyuka usanga ku maguru uriko uburimiro, ukumva umenga wagize wari kurima. Mwana wa mukwanyumvise, ibimenyetso uko turavuga ni ibimenyetso bifise ingirakamaro ku buzima bwawe. Ntuifate iminenegwe, kubera bino bimenyetso bishobora kuvyumva ukatondera tukakuvura, ugakiza amagara yawe, ugakiza amagara y'umukenyezi wawe, ugakiza amagara y'umugabo wawe, ugakiza amagara y'umwana wawe, ugakiza amagara y'umuvyeyi wawe, ugakiza amagara y'umubanyi wawe, ugasanga ubuzima bwawe bugize busubiye ku rutonde. Kuko sikira muntu wese mubona ngapfuye ngarapfuye, hari abandi bapfa badapfuye. Ikimenyetso kigira icy'icumi ni gukunda kurota, uri kuragira gukunda kurota ubona uriko uratamba ingoma z'abaruzi. Izo ngoma nawe vuze kenshi na kenshi, mukaza kumva wanagunda kuvuza ingoma abantu n'abarozi, kandi kenshi na kenshi bakora n'izindi ryitwa makata wa makatani. Abantu bagunda kuvuza ingoma, hari n'ababikora byo bazi. Makata wa makatani arakunda ingoma cyane gose, kuko n'umurozi
abarozi bose muzi ko baroga bo muri Afrika ko nabwiye ko ariwe arongoye abarozi muri Afrika nzima bose kenshi na kenshi buze gukora kuri umugabo witwa Makata wa Makatani. Kurota uriko uratamba ingoma z'abarozi, kurota uriko uravuza ingoma z'abarozi, niryo onyene bimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko wewe warozwe ishetani, warozwe ijini ry'ishetani ry'idemoni. Ikimenyetso kigira iki 11 nikugirane gukunda kurota ufise ubwoba bwinshi mw'ijoro. Urakunda kurota ufise inzozi, urakunda kuronka inzozi ufise ubwoba bwinshi, uriko ahinda agashitsi ujugumira. Namwe iyo dukunda kwirota, cyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wagize nte warozwe ijini ry'ishetani ry'uburozi. Ikimenyetso cya nyuma ni kurota uriko urirukwako nikundi y'amadayimoni, y'amajini, y'amashetani, canke n'akagwi k'abantu, canke n'ibikoko, cyane nk'abantu bakwirika ko afite umupanga agomba kukwica, cyangwa ukarota ubona n'ukuriruka ko agomba kukurasa ngo upfe. Ibintu nk'ivyo honya, ivyo rimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe amashetani, ijini ry'idayimoni ry'ishetani. Nico gituma rero Dr. Soirée ntanga ibiganiro kugira ngo nshobore kubafasha, nshobore kubakebura kugira ngo mushobore kurondera kugira ngo dushobore kubafasha. Muntu wese wifuza ubufasha kuri twebwe turondere kuri WhatsApp, telefone ntoya irakora, WhatsApp irakora, ariko ntubuje kutuderanja, uze uri serious kugira ngo dukore tuve mu majambo tuje mu bikorwa. Dr. Soirée ndavura Sindimana, kandi bidasigura yuko iyo uvuye umugwayi agatira gukira cyangwa gashika agasanga nakize n'ingoga ntibisubira ko Dr. atazi kuvura. Apana, kuko nambaruko onya kuri presserge ntago haba hapfa abantu. Nta vuriro na rimwe mumbarize, nta vuriro na rimwe mu Burundi rihari, nta bitaro na bimwe mu Burundi bihari bitarafiramwo umugwayi. Ntibisigura ko ibyo bitaro batavura, barazi kuvura. Kandi nta farumasi n'imidanaza imiti ibaho itaragirane itanga imiti ngo kira muntu wese yifashe ngo ashagirane acakira asakuza. Apana, benshi barakira abandi ntibakire. Ni kuvuga iki rero? Namasaba yuko mutukwitira ngaho ubonye ukubonye ngo mwijajare mugerageze mutonde kugira ngo dushobore kubafasha. Hama ndabipfurije umugoroba mwiza, igitondo cyiza, ibihe byiza, bipfege no muherereye mu banyu no mu byanyu. Imana ihizagire Uburundi, ihizagire indongozi zacu hamwe n'abavyeyi bacu. Mugire umuhingamo mwiza.